Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Nawe urashaka kuronka igitangaza cyawe no munsi? Kwirikirana ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Woburusha, woburemerewe, wofisi ibibazo waburiye inyishu, wobugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wobugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Nkeshimana, womwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Kaze muri iki gitondo kidasanzwe, igitondo cy'umugisha, muri kumwe na Pasteur Nkeshimana w'ishengero rya Hope Church rikorera mu Carama Gahahe, ni mu Carama Gahahe hafi y'ikibuga kwibarabara ry'amabeni. Abantu benshi rero barahazi, hitwa ku kibuga niko bahita kwibarabara ry'amabeni canke kumbaho, abenshi nabo bakabahita ngo kuba Faraja. Aho rero niho ishengero rya Hope Church rikorera. Uno munsi rero ku munsi wa kane muri iki gitondo, ni igitondo ciza Imana yatwongeye, yanyongeye jewe, yakongeye nawe kugira ngo tugihezagirirwemo. Nico gituma rero tugira tuganira amajambo y'Imana ajanye n'ivyo Yesu akora. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko abikora mu ishengero rya Hope Church. Twama tubona mu ishengero rya Hope Church Imana ikora ibikomeye n'ibihambaye. Twama turonka intahe zidasanzwe z'ivyo Yesu ariko arakora hirya no hino, biciye muri iki kiganiro ivyo Yesu akora, biciye no kwishengero rya Hope Church aho nyene mu Carama Gahahe. Nahantu hatagoye, nimba utaba muri iyo quartier canke utamenyereye quartier ya Carama, urashaka kuba uje uva mu yindi quartier, ufata bus gushika ivuye muri ville ikagushikana kuri station aho amabisi akatira, ucubandanya ibarabara rimwe gusa, no kuvuga ucufata indi zero ikurikira uja nkuja kuruzi Gikoma. Ushitse kuri iyo zero hari imbaho, nico gituma bahita ku mbaho, ni naryo barabara bita ry'amabeni. Ucuraba nyene muri Carama Gahahe nyene ucubona ishengero ryanditse ko Hope Church, naho nyene ku kibuga, no kuvuga ko harabana n'ikibuga, kandi imbere ndongeona kajyo gutumira umuntu wese rero kaze mu ishengero rya Hope Church. Uno munsi turafise amasengesho isaha 9:30. Kwa kano heze twarabonye igitangaza, twarabonye ivyo Yesu yakoze kwa kano heze mu ishengero rya Hope Church. Nawe turagutumiye nawe Yesu agukore ibitangaza. Ni saha 9:30 niho tuba dutanguye, kandi saa 11:30 tuba turangije. Saa 11:30 tuba turangije. Nico gituma rero ukwiye gushika kare kugira ngo wironkere uwo mugisha. Uno munsi rero isaha 9:30 tuza kuba tufise amasengesho akomeye cyane, aho dusengera abantu kubohoka kuri iki na kiriya. Hari ibintu byinshi usanga byarakoboshe, ariko rero dusenze Yesu araza kugirira neza. Uhashitse rero urashobora kuhumbure kutahatora byoroshe, mugabo ga telefone koko karahari. Ndaguhe telefone Zoom protocol ushobora kucubaza akaca kurangira neza tankomanzi. Ni 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3, 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3. Uyo protocol aca gufasha nimba woba washitse hafi yaho ukabutahabonye neza, ashaka kuca gufasha akakurangira. Ubipa niba mu telefone murabizi byo kubipa byari by'imyaka ya kera, abantu nyene uravyumva nawe telefone zikiza, ariko rero abantu bubu nta muntu akibipa, nta muntu yisone yakibipa. Ari ababipa nivyo, mugabo nta muntu yisone yakibipa. Uco telefona ukabaza ko muri byo wifuza ko bagusigurira. Ni vyiza rero ko uno munsi tuza kuba turufise ayo masengesho. Turagwaye rero kaze igihe cy'isa 9:30. Ariko rero hagati aho, imbere yuko tubandanya n'ibindi, reka tubahe kano karirimbo karirimbwe na Choral Hope Choir, ni korali yo mu ishengero rya Hope Church. Turabaye kaze kugira ngo badushikize karirimbo kabo, maze tuje tubandanya tubashikiza ibyo turateguriye.
izina yiwegera niratizina yiwegera iryo zina riganje iryo zina rikomeye niratizina rikomeye izina yiwegera niratizina rihambaye niratizina rikomeye. Barakoze cyane rero Hope Choir kuri ako karirimbo kabo keza cyane, nizere ko kabafashije. Ni korali yo mu ishengero rya Hope Church. Ako karirimbo rero mumvise ko kameze neza cyane. Yesu abibahezagirire. Reka dusome ano majambo yanditse mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice c'indwi ku murongo wa 14 na 15. Turasoma mu izina rya Yesu. Yigira hafi y'inderuzo ayikorako, abari bayikoreye barahagarara. Aravuga ati, muhungu ndakubariye nti vyuka. Wari yapfuye aravyuka aricara, atangura kuvuga. Yesu amuha nyina, Imana ihabwa icubahiro. Ijambo tuza kwiga ko muri gitondo ca kare ni ijambo rivuga riti iyo ngorane Yesu arayikozeko. Vuguti amen. Iyo ngorane Yesu arayikozeko. Uyu mudamu yari umupfakazi. Twari twatanguye kwiga iki kigwa ku wa kane uheze. Uyu mudamu rero yari umudamu umupfakazi, ntiyagira umugabo kandi yarafise agahungu kamwe k'ikinege, nyagahungu rero kaca karapfa. Ibaze rero ikibazo yari afise gikomeye cyane kuba atagira umugabo, n'umuhungu yari afise yari kwarabirako niwe yari vyizigiro vyiwe kumbure canke nibindi. None uyo muhungu nawe arapfuye, bari bagiye kumuhamba. Nta mamorgue yari ahari ico gihe, bigaragara ko uwo munsi baca baja no guhamba. Nta vyejo vya hirya yejo, no kuvuga ko bategezwa guhamba. Baramujanye, bari bagiye guhamba, baci baturana na Yesu. Yesu araje. Yesu ashitseho ikintu ca mbere yatangiye kumubwira wa mama, amubwira ati reka kurira. Abantu bose ndibaza ko batangiye gutangara, bavuga ati wewe urinde ubuza nyene umwana kurira, kandi irega ni wenyene umwana, kandi ni n'umupfakazi, kandi yari kinege, wewe wumva yobura gute kurira? Yesu aramubwira ati reka kurira. Yesu yari kumwe n'abigishwa kuko yaravuye inayini, kandi yaravuye no gukora ibikorwa by'Imana bitandukanye n'ibitangaza byarakoretse. Mugabo ahageze aho hantu arumva agiriye impuhwe cyane uwo mudamu, aramugira impuhwe nyinshi cyane, acamubwira ati reka kurira. Umudamu arareka kurira, abanza agatangara, araraba uwo muntu niki nibiki, arondera iki, mbega yombuza gute kurira kandi tugiye guhamba, kandi ngiye guhamba umwana w'ikinege, kandi n'umupfakazi n'ibindi. Kumbura yagize ivyimviro vyinshi, natureke urabona ko atana morgue zabaho ico gihe, ati nta ikibiziga nikiyabe gidusambukira ko ngaha canke n'ibindi. Ntihabuza bidodomvye, ntihabuza bavuze nabi, ntihabuza mugabo Yesu yabwiye ati muhagarare gatonya, uraretse kurira. Urashaka kuba uri mu kibazo kanaka ukabona umenga Yesu yahagaritse ibintu byose, nta nyinshi iri kwiraboneka, n'ibyo wari ufise umenga nibiko biragenda neza, n'akazi wari ufise umenga niko biragenda neza, n'urudandazo wari ufise umenga niko biragenda neza. Noneho byapfuye byononekaye, wari ugiye kubita, wari ugiye kubihamba. None Yesu akubwiye ati hagarara. None uhamagaritse kugira ngo ugire gute? Hagarara. Avuze ati hagarara kuko arazi cyagomba gukora. Maze kuri 13 turabona ko abonye amarira y'uwo mudamu, Yesu bimutera akagongwe, yigira hafi y'inderuzo ngo ayikorako, ngo abari ngaho bose baratangara, barahagarara, baravuga ati ibyo byo nibiki. Yesu yaciye akora ku nderuzo. Ayikozeko gusa bose baca barahagarara. Bari bagiye guta, bari bagiye guhamba. Hari abantu bari biteguye guhamba ivyawe, bari biteguye ko kabisa kabaye, utazopfa uronse umugabo, utazopfa uronse umugore, utazopfa uronse akazi, utazopfa ugeze hahandi. Bari bagiye guhamba. None Yesu arabikozeko bace bahagarara.
Yesu yarakoze ku kiziga nako yakoze ku nderuzo babantu nabo baca barahagarara baritegereza ibi byo nibiki. Yesu aca aravuga ijambo. Iryo jambo rero ngira ndakikubwire. Yesu yavuze ngo reka tuhasome aha kuri 15 wari yapfuye nako kuri 14 aravuga ati muhungu ndakubariye nti vyuka. Wari yapfuye aca aravyuka. Aca aravyuka. Hariho ibyawe byapfuye nuno musi ndabibwiye nti vyuka mu izina rya Yesu. Hariho amasezerano wari ufitanye n'Imana yapfuye, ndayavyuye mu izina rya Yesu Kristo umunyanazarete. Hari ibyawe Imana yari yateguye noneho byari byapfuye, noneho ndasavye Imana ikugirire neza bivyuke. Ivyari byarapfuye bivyuke bibe bishasha, ibintu byose bibe ku ntango mu izina rya Yesu Kristo umunyanazarete, kugira ngo ubuzima bwawe busure kandi ku rutonde rw'Imana yabuhaye. Reka ndakubwire ntaco bitwaye imyaka bimaze byarapfuye, ntaco bitwaye imyaka fiancé yawe imaze yarapfuye, ntaco bitwaye imyaka inzu yawe imaze yaratabagaye. Hari ibintu byapfuye, hariho mariage yapfuye, hariho ikinakiri, hari iby'akazi byapfuye, hari urudandazo rwapfuye, ariko ndarubwiye nti vyuka mu izina rya Yesu Kristo. Yesu yapfuye gusa gukora kuri ico kiziga nako Yesu yapfuye gusa gukora kuri iyo nderuzo, maze igitangaza kirakoreka, baca barahagarara mu izina rya Yesu Kristo. Ibibi byariko birazi wawe byose ndabihagaritse mu izina rya Yesu Kristo. Yesu arakoze kuri iyo nderuzo, Yesu arakoze kuri iyo nderuzo mu izina rya Yesu Kristo. Ivyo bibi byose bihagarare, maze arabwiye icyayi carapfuye ati vyuka. Nanje ndakibwiye ni mu izina rya Yesu Kristo vyuka. Icyayi cyapfuye kivyuke mu izina rya Yesu Kristo. Nukuvuga ko hari ibintu byawe naho byoba byaramaze ikiringo kirekire bitakiboneka inzira yaho byociye, kandi bitakiboneka ko bishoboka kandi ko byokunze, kumbure nivyo bishobotse kandi ko usubira mu ishure, kumbure nivyo bishobotse kandi ko ya fiancé yogaruka, kumbure nivyo gishobotse kandi ko usubiye mu kazi, ariko ndavuze mu izina rya Yesu Kristo umunyanazarete bivyuke, maze ubuzima bwawe bubandanye neza. Yesu aguhezagire. Reka ndagusengere. Hari abantu benshi rero bafise imitwaro itandukanye, ngira ndabasengere. Ariko no munsi turafise amasengesho aza kubera hajya ku ishengero rya Hope Church mu Carama gahahe. Ni mu Carama hafi y'ikibuga kwibarabara bita iry'amabene. Ni barabara rizwi cyane hajya mu Carama gahahe. Ni hafi y'iruzi Gikoma. Turaguhaye kaze uno munsi isaha 9 n'igice zuzuye neza. Ushitse mu micungarara ukabona utahabonye neza, ndaguha nimero zo mu protocol ashobora kuca kwakira kandi byoroshe cyane. Nimero ziwe ni 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3, 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3. Ndasubiramo 68 09 08 03. Nuvuga ko ugeze muri iyo micungararo urashaka kuca umutelefona mu gihe ubonye ko utahabonye, canke nimba iyi address utayitahuye neza urashaka kumutelefona akakwerekeza neza, kandi ugasanga bibaye vyiza cyane. Izo telefone ziroroshe ni 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3. Arashaka kuca akwerekeza no protocol aca kwakira kugira ngo byose bigende neza. Reka ndakubwire hari igihe rero ushobora kwibaza ngo ngurumva ngo jemba kumusaga, ngo jemba mukinanira, ngo jemba mugatumba, ngo jemba kumuzinda, ngo hashobora kuba kure. Nta hantu na hamwe hashobora kuba kure nimba ukeneye igitangaza cawe. Ni wishikire, Yesu arafise icyo agomba gukorera kuri no munsi. Isa 9 n'igice turaza gusenga. Mbere ndakubwire ko ku munsi wa Mungu naho nyene turafise amasengesho aza kuba 2 n'igice. Turaguhaye kaze naho nyene tuzosengera abantu bafise imitwaro ikomakomeye ni sanzwe. Imitwaro yose tuzoyisengera kwa Mungu isaha 2 n'igice hajya mu Carama gahahe. Ni hafi ikibuga kwibarabara bita iry'amabene, ni hafi y'uruzi Gikoma. Abantu benshi rero barahazi. Turaguhaye kaze cyane kugira ngo nawe uze usengerwe. Ku mugoroba nuvuga isaha 9 tuzatufise inyigisho z'ugwaruka. Isaha 9 zo kwa Mungu, isaha 9 hajye nyine ku ishengero rya Hope Church aho mu Carama gahahe, aho hafi y'ikibuga kwibarabara bita iry'amabene. Turaguhaye kazi, tuzafise inyigisho z'ugwaruka kandi inyigisho nziza cyane, aho tuzokwiga mbega no menya gute uw'Imana nteguriye.
urwaruka rero barafise ikibazo cyane, barafise ingorane nyinshi cyane, ariko imwe muri zo ikomeye cyane no kumenya uw'Imana yamuteguriye. Reka rero tugira dusenge ngira nsengera umuntu wese rero afise umutwaro akeneye ko ibintu vyiwe bisura kandi kuvyuka bije ku rutonde rwiza. Ego reka ndagusengere. Mwami Yesu, mwamugororotse, ndagushimiye kubw'uyu mwene data arakeneye ko umukoreye igitangaza nawe, arakeneye ko abona ivyiza byawe nawe. Mu izina rya Yesu Kristo, ivyo byarapfuye arakeneye ko bizuka. Mu izina rya Yesu Kristo, bariko baraja kuhamba, arakeneye kuboko kwawe Yesu ko uhagarika ivyo byose, maze ibintu byose vyiwe bisuye ku rutonde rwiza. Ndizeye Kristo ko byumvise kandi ko bikoze. Ni mu izina rya Yesu Kristo mwami mucunguzi wacu. Amen. Mukunzi wacu, turagushimiye cyane ko watumvirije. Uyu mwanya ngira ndaguhe akanya kugira ngo ukurikirane izimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakorera mu ishengo rya Hope Church. Ego wizere ko twasenze kandi ko Yesu azakora ibikomeye nibihambaye. Reka ndakwereke rero iciza kiri muri ibi bintu, nuko Yesu agukunda atarinze kuraba idini ryawe, atarinze kuraba amamuko yawe, atarinze kuraba imyaka ufise cyangwa ivyo wize n'ivyo utize. Aragukunda uko. Reka rero mu kanya ndaguhe izimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora mu ishengero rya Hope Church. Sintahe zose ariko ndaguha zimwe gusa muri zo. Yesu aguhezagire. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Aho ishengero rya Hope Church risanzwe rikorera ni mu Caramaga hahi kwibarabara ry'amabeni hafi y'ikibuga haruguru gato ya station Kobi aho amabisi asanzwe akatira. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Imana ishimwe. Nanje ndashima Imana cyane kuba ndi hano. Nukuri mubanze mu nkomera amashimana. Hama ndi hano shingire ntahe umudamu wanje. Umudamu wanje yari ruguru. Haheze kiringo cindwi zitatu sengera hano. Enze aragenda kwa muganga imbanyi ravayo. Hama baramucura arataha, ariko dogiteri amubwira ati naho twagupimye uzugaruke tukugirire ku garafi turabe ko hariho ibintu bibi byo byasigaye mu nda byo kugirira nabi. Basi rero ko wa Mungu heruka yari yambwiye ati uraza kunsengera. Hama niho ryari kwa gatanu yasubira kwa muganga ambwira ati nukuri dogiteri yampimye asanga ndibungenze. Hama mu nkomera amashimana kuko nigitangaza kuri jewe. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe kandi. Hama naje magaze nganshima Imana kubyingwara. Nari maze igihe kirekire cyane gose mfite ingwara, sinovuga ngo mu mutwe honyene, sinovuga ngo amaboko yonyene canke amaguru yonyene, urumva umubiri wose buri rugingo rwose rwari rugwaye. Ariko ndashimana ko kuva kwa Mungu heze igihe bavuga ati batwatura kwijambo ko twakize ingwara zimwe nagiye numva mu mubiri ko nkomeye, kandi nuno munsi ndumva ko nakize, kandi n'ingwara yarimbujije amahoro. Je nari ngwaye estoma kuva niga muri 4e primaire, ku buryo yashobora kunjyamika mu nzu nk'ukwezi kose kugahera. Haragera naho imfungurwa je nakunda cyane, haragera naho numva ko vyanze, ndavuga sishobora kuyiheba, mugabo ndaziriye bikaca bigaruka. Ariko kuva kwa Mungu vyarakunze ko ndabifungura, kandi nuno munsi ndumva mu mubiri ko ndemurutse icyubahiro kibica Imana. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Nanje mpagaze ngashima Imana kuko kuhejeje kunkorera ubunyene muri kano kanya. Yari rya mbere nje muri runo rushengero Hope Church, ariko ibitangaza bihise bimba kako kanya nyene. Nari maze umwaka wose mfise ikibazo cyo mu mutwe, umutwe ukashuha, hamwe byarashitse birambuza no kwiga, ariko umukozi w'Imana ariko arasenga numvise nkize, kandi numvise ibitangaza bidasanzwe bibaye mu muryango mbamo harimo ibibazo. Nizeye muri joye yuko rinataha nzosanga umuryango wasubiye ukanywana ugasubiranamo. Rero ndashima Imana ukuntu igenda imbako misi yose mu buzima bwanje bwa misi yose,
kandi kabiherutse no kundosa akazi. Mufashe dukomere Imana amashi. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe kandi. Nanje mpagaze ngashimira Imana ukuntu yankijije. Kandi yakije n'umwana we wanje. Kwa Mungu w'indwi heze nari mfise umwana yaramaze ikintu cy'imisi 3. Agwaye ibintu mu kanwa. Ibyo bintu byarigeze kumufata mu mwaka uheze. Umwana ntiyashobora gufungura kandi namuvuje ku mahera atari make ngo ndamuteze inshinge. Hama kwa Mungu hagize nyene ko dusenga pasa ko asengera abagwaye. Nyene naradugije isengesho ndavuga Mana kuko sina namuzanye. Kuri uriya wa Mungu apana uyuheze. Sina namuzanye. Ndavuga Mana umwana namusize muhira uramuzi kwa mezi imisi 3 ataca afungura aguma arira gusa. Ubu nyene nshaka amasengesho amusange hari afishobore gukira. Burya narashitse muhira turicara hageze ko dufungura nyene urazi ibintu by'isosi ko bibaba mu kanwa. Mwana yarariye kuturusha arajya gose. Nukuri ndashima Imana mu mpera amashimana. Igikurikira ubu nyene jinsanze ngwa amaso naje ngaha mbere nahase no gusiba gusenga. Numva ndiko ndababwa mu maso menga ni piripiri bansute mu maso umutwe ugumunja inose mu bitugu nariko ndasha inose mu mutwe bwa rubushuhe gusa. Nyuma Pasteur atanguye gusenga ubwo nyene ndiko ndasenga nanje nagiye numva ibintu mengo womenga ni barafu bansutse ko nza numva bivuye mu mutwe birashungurutse umubiri wose. Pasteur karavuga ngo hariho umuntu ngo agwaye mu ndango ngo amantesting ngo ariko aramubabaza. Ubwo nyene naje numva mukugukanya mu nda ndavuga Mana mujyaye byose nije ukijije Imana ihabwe icubahiro mu mpera amashimana. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Nanje ndashimira Imana kuvyize nkoreye akakaya n'isaha. Umva muri jewe nozi umunezero. Je nari mfise ingwara muri jewe imaze mu gihe. Nukuvuga ngo uza kumbata ikijana sinashobora kugahekenya kubera ingorane yame. Mugubu numva uwo mpa wa 5 no gumara. Ubu zize kwino bimeze neza cyane. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Nanje mpamagaze ngango amashima Imana ibintu Imana yankoreye. Jewe nkuko ndaza habeshi baranzi nari umuvanderi. Ndi umuvanderi hama umunsi umwe ndyamye mwijoro ndabwira Imana ati Imana je nshaka uzompindurira akazi. Sishaka guma ndi umuvanderi muri bajya angumanza hajya pesa twirukako. Inumba vyanduhishije. Niho umunsi umwe ari mu gitondo mpeje kurangura naza numva telefone umubosa wo muri vira telefone ati ingo hano ku kazi ndakubwire ndagenda ngiye acambwira ati ngishaka ndakujane muhira ku kazi. Ndamubwira ati tugende tugiye canda telefona ivyo naranguye ati murabidandaza je ngiye ku kazi. Umubosi turumvikana umushahara ndatangura ndakora namwiziza amahera menshi nakazamfata nabi ashitangura kuturaza mu modokari n'umushoferi twaye mu modokari n'umushoferi ukwezi n'imisi 6. Je cyambwira mu boss ati jewe burya ndaduze hemba amahera nigire amevya amahera candigira nigire canigira muhira cyambuga ati mboje akazi kiwe ndagahevye nzosubirayo kandi sinsubira no kuvandereza ngo manicare muhira nigumire ngaho ngumye ngaho ndaguma ngaho kwezi kwa gatatu kwezi kwa kabiri n'ukwa gatatu ndaguma ngaho mu kwezi kwa kane itariki 8 niho hari dimanche nari ndyamye mu gatondo ka saa 11 ndogo yadi nshaka kwivizigiro cyanumva ariko ku mukozi w'Imana aca saa 1:30 igeze bacashaka igiganiro ntuze Yesu n'umwami arizo ko Yesu n'umwami acashinga intahe y'umukobwa yigeze gusengera kugira ngo nk'akazi atnyamukobwa caronka akazi hama ndavuga ati Imana ngo mananje ndamwandikire message ansengenze kuronka akazi niho ndamwandikiye uwo munsi nyene dimanche ndabona ko message igiye uwo munsi nyene dimanche mu masaa 5 mvuye gusenga nagiye numva umuntu antelefonye aca ndungika igitega nduzi igitega ndakora ukwezi kwenga ku misi 5 nza numva umubosi nawe wundi ini Bujumbura yari Buraya acha telefona grand frère otevugira muhungu wa ngo agende ku kazi anefonye ndagenda ku kazi kise ku kazi ndagakora hacha wundi nyene antefona ati genda ku kazi nyene
ongaha nyine aha kumutanga ndagenda ubu rero Imana arahempezagiye ndabukora bwose yeruka kuntera iteka mperuka nugura parcela ndashima Imana rero kuvizankoreye ubu nkaba ndiko ndategura kuzoshimira Imana ikimazi kibereye murakoze. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Je nanje mpagaze ngahashima Imana, sinahora nzi gushima Imana ariko no musi je numva noshima Imana. Jewe nanifise umwana namwibarutse umwana akomeye, uwo mwana gushika afise imyaka 3 hose yarakomeye, ariko amaze gukwita imyaka 4 yaciye agoba ururimi ntiharashoboye kuvuga. Rero turahura n'umuntu ambwira ati yewe wa mudamu ngo ndakoreka ahantu uja ereka umupfumu naragiye, ariko maze kuja ku mupfumu nta cyahindutse. Zica duhura rero mama ni Kenya nasengera ngaharambira ati ingo tugende ndakwereka ahantu tuzuraja mu masengesho. Natatu hanyuma nyene umwana ameze ukuntu nyene baramubonye ingene yarameze, ariko ubu uya umwana atangiye kuvuga ijambo rimwe rimwe kandi atahora avuga. Rero nishengene ngoma ntangore gushima Imana kuko yatangiye kuvuga. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Aho ishengero rya Hope Church risanzwe rikorera ni mu Caramaga hahi kwibarabara ry'amabeni hafi y'ikibuga haruguru gato ya station Kobi aho amabisi asanzwe akatira. Ndizera wumvise zimwe mu ntaye z'ivyo Yesu ariko arakora mu ishengero rya Hope Church. Ndagutumiye rero kuri uno munsi igihe cy'isaha 9 n'igice hajya mu Caramaga hahe. Utashoboye kuhamenya neza urashobora gutelefona uza kwakirwa no protocole aca kuyobora neza kuri 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 68 09 08 03. Ndizera ko uca uhamenya bitarinze kugorana. Yesu aguhezagire. Kaze rero uno musi isa 9 n'igice dusangira umugisha w'Imana. Yesu aguhezagire. Mwari kumwe na Pasteur Jackson Nkeshimana wo mu ishengero rya Hope Church. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Mweje kumviriza ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera mu Caramaga hahi kwibarabara ry'amabeni hafi y'ikibuga haruguru gato ya station Kobi aho amabisi asanzwe akatira. Woburusha, woburemerewe, wofise ibibazo waburiye inyishu, wobugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wobugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana, womwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura.